Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari no yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuzagaruka nini ko yariko aravugwa mu gisata ca politike. Turaza kugaruka n'ubundi ku mushinga amateka honorable RWASA avuga ko arongoye umugambwe NESTOR mu gihe NESTOR GIRUKWISHAKA nawe ubwiwe avuga ko arongoye umugambwe NESTOR. Nako kandi kuri izi nzego nshasha zashizweho muri umugambwe NESTOR na ryakoraniro ridasanzwe ryabereye murantunge ryabereye mu ntara ya Ngozi ngo umugambwe NESTOR woba ugiye gushengeza honorable RWASA ku butunzi yagirizwa ko yagiye anyuruje. Nimugiye kandi na honorable RWASA ese atanga inyishu yihuta cyane kuri ibi yagirijwe n'uyu bivuga ko yamusubira ari we NESTOR GIRUKWISHAKA. Bamwe banavuga ko baraganywe n'umugambwe CNDD-FDD kugira ngo honorable RWASA atazohangana n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye amatora yimirije y'umukuru w'igihugu azo mu mwaka wa 2027 kandi ko umugambwe atwara n'ubundi utazoronka ibibanza vyinshi mu nama shinga amateka mu matora azoba mwaka uza w'2025. NESTOR GIRUKWISHAKA yashikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ko n'ubundi RWASA agiye gushengezwa imbere y'ubutungane. Ivyo akaba arabivugiye ku ngoro y'uyu mugambwe yari maze hafi umwaka wose yugawe iri kumutanga noro. NESTOR GIRUKWISHAKA avuga ko inzego zemejwe n'ikoraniro ryabereye Ingozi imbere yo gutangura ibikorwa zaciye zihutira gushiraho umurwi uharura ubutunzi harimwo ibikoresho n'amafaranga bwose bw'umugambwe NESTOR. Avuga ko muri raporo yatanzwe n'uwo murwi ikemezwa n'umuopeje nyuma yo kubona no gusuzuma ico cegeranyo ngo basanze uwo mugambwe warasahuwe bimwe bidasanzwe. Mu majambo yiwe yagize ati umugambwe wacu warasahuwe n'abahora bawutwara. NESTOR GIRUKWISHAKA avuga ko abahora batwara NESTOR bahagarariye ku isonga n'umushinga amateka RWASA batwaye ikimangu c'umugambwe, imiduga, amafaranga, amamashini nyabwonko, ibikoresho vyo mu biro, aho avuga ko gushika ubu bataraheza kubiharura. Ubwo NESTOR GIRUKWISHAKA akavuga ko mu minsi iri imbere bazoshikiriza inzego zibijejwe ico cegeranyo c'ivyasahuwe vyose n'abahora barongoye umugambwe hama bace bitura ubutungane bashengeze uwo wese bizogaragara ko yagize uruhara muri ubwo bunyonyezi. Yagize ati ubutunzi buri mu minwe y'abantu mu makonti y'amabanki y'umugambwe tuzoja gusuzuma turabe ko bukwiye kuko turacafise umwanya wo kubitondeka neza. Abajwe nimba koko umugambwe NESTOR ugiye kubandanya ari umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi nk'uko warumenyerewe, NESTOR GIRUKWISHAKA avuze ko atacahindutse ku ntumbero uwo mugambwe wihaye wo kunganira mu gutorera umuti ibibazo vy'igihugu kandi ugifise ihangiro ryo kuramutswa igihugu. Ariko kandi akagabisha avuga ko kutavuga rumwe na leta atari ukuvuga amajambo yo gucozanya canke gucanishamwo abarundi. Kuri ibi vyatangajwe na NESTOR GIRUKWISHAKA n'umushinga amateka honorable RWASA nawe yahise agira inyishu amwihera. Ibi nawe akaba yabivuze mu kiganiro kidasanzwe yagiraniye nimwe mu mateleviziyo akomeye cyane. RWASA ngo gusubiza hamwe na NESTOR GIRUKWISHAKA ntibishoboka. Ibibazo duhitiyemwo umwaka n'inusu vyari ibibazo bifatiye ku burongozi butagombye kunywanisha inyankamugayo bifatiye gucanishamwo no kuryanisha. Umugambwe NESTOR rero rafashe mu maboko inyankamugayo yose yipfuza kandi igomba gukurikiza umugambi wo kunywanisha inyankamugayo. Ayo niyo majambo yavuzwe n'urongoye umugambwe NESTOR GIRUKWISHAKA mu kiganiro yahawe abamenyesha makuru ku igenekerezo ya 30 Ntwarante uyu mwaka w'2024. Uyu arongoye umugambwe kandi ari we yemewe imbere y'amategeko y'igihugu yamenyeshe ko amatohoza abandanya kuco yita ubusuma bw'ibikoresho bwakozwe n'abari babishinzwe. Ku rundi ruhande umushinga amateka honorable RWASA avuga ko gusubiza hamwe na NESTOR GIRUKWISHAKA bidashoboka. Yagize ati kuvuga ivyo kunywanisha yonywanisha nde nande ko bagiye Ingozi abantu bagapfungirwa za Muramvya, Kayanza n'ahandi bakababuza uburenganzira bwabo bwo kuja mu ikoraniro ryitirirwa umugambwe. Iyo nkinamico izobandanya gushika ryari.
RWASA abandanya avuga ko azonywa muti harabandanya ngo azonywanisha imbonerakure bamutije n'inyankamugayo. Mbega uwo mutima wo kunywanisha arawufise? Uti nibaza ko ari ibihendwa abana, ivyo kuvuga ko atavuga rumwe n'ubutegetsi. Sinibaza ko hariho opposition y'abo bantu ihari. Byose tubiha umwanya, ikigira intango kigira n'iherezo. Ayo majambo RWASA nawe yashikirije mu kiganiro yahaye radio televiziyo Isanganiro ku kibazo c'ibikoresho bavuga ko vyibwe. RWASA agasigura ko amatwi amusumira kugira habe ikoraniro ridasanzwe Ingozi binjiye habanje kumenwa imyugariro y'ingoro y'umugambwe. None uwamenye si wabazwa ibibura. Twibutse ko umushingamateka Honorable RWASA aherutse kwemeza ko ari warongoye yaCNL ivyakozwe mu ikoraniro kaminuza akaba ari ivyo umushikiranganji nk'uko uyu mushingamateka akomeye cyane abivuga. Ni mu gihe NESTOR GIRUKWISHAKA we n'ubundi abandanya ashira imbere ko azoja kurega uyahoze atwara uyu mugambwe yaCNL Honorable RWASA. Mu yandi makuru, ni ikibazo gikunze kwibazwa ko na benshi cyane iyo babemera Imana ndetse n'abatemera Imana, ndetse kandi kikagibwa ko impaka nyinshi cyane nabo ku mpande zombi. Abemera Imana ntibabivuga ko kumwe, ndetse n'abatemera Imana ntibabivuga ko kumwe, ariko tugiye kurabira hamwe umuco nyawo kuri iki kibazo nk'uko duhejeje twabitohoje tukaba tugiye kubibashikiriza. Ese vy'ukuri ninde yoba yanditse igitabo ca Bibiliya? Ubusanzwe ku bakatolika Bibiliya igizwe n'ibitabo 73, ku baporoti hari 66, nayo ku ba orthodoxe bavuga ko hari ibitabo 78. Ni mu gihe abayahudi bemera ibitabo 39 gusa. Ibi bikaba ari vyo abakristo bavuga ko ari vyo mu isezerano rya kera. Aha turiko tuvuga igitabo kigurishwa cyane gusumba ibindi vyose muri kahise k'isi, Bibiliya Nyeranda, ikonganirizo ry'ibitabo vyahinduwe mu ndimi z'ababa 3,000, aho ibirenga imiliyari 3 n'imiliyoni 900 bimaze kugurishwa ku isi yose nk'uko bivugwa n'umuryango wa Bibiliya wa Brazil. Ariko none ni bande banditse ibi bitabo? Dufashe ko ari ibitabo vya kera, imbere yuko abanditsi ba none batangura kwandika uko bandika, biragoye kuronkera iki kibazo inyishu nyayo. Intango y'iki kiyago no kubanza kumenya nimba ari ukugifatira mu bijanye n'idini gusa canke nimba gikwiye gufatira ku buhinga n'ubumenyi. Umuhinga mu vyakahise no mu vyigwa bijanye no kwemera Imana, Gresolete de Molay, usanzwe yigisha muri kaminuza Mackenzie Presbyterian University, avuga uti ni ikibazo kitoroshe kubera ari imbono zibiri. Imbono ya mbere ishingiye ku kwemera Imana gushingiye ku masengero. Aha tukaba dufise abiga ibijanye no kwemera Imana kubera bashaka kuba abapastori, abapatiri mu muryango kanaka, imbono kama. Kubwiwe inyigisho z'amasabamana ziganisha ku busesaridoti canke s'ubupastori tegezwa kugendera ku nyigisho z'uko ivyanditswe vyavugishijwe, ni ukuvuga ko ari ivyavuzwe n'Imana yonyene ubwayo iciye mu mutima mweranda canke se mpwemu yera. Avuga ati ku rundi ruhande inyigisho ku bijanye no kwemera Imana zishingiye ku buhinga ntizirajwe ishinga n'iyo mbona, ahubwo zozo zirondera kwihweza uko izi nyandiko zaje ufatiye ku bihe vya kahise. Muri iyi nzira turashobora gutahura ibitabo vya mbere vya Bibiliya, ibigize vya bitabo 5 mbere bizwi nka canke se Tora y'Abayahudi, ko ari icegeranyo c'inyandiko zanditswe bwa mbere imyaka hafi 1000 mbere y'umuzo wa Yezu. Ibi namamo canke se itanguriro ihunga Abalewi kuba guharura canke se kubara hamwe no gutegeka kwa kabiri. Ibitabo bivuga ivyerekeye kuva kwirema ry'isi gushika ku rupfu rwa Musa. Kubera ari ivya kera, abahinga bavuga ko bigoye kumenya neza abavyanditse. Tora kubwa mayagwa y'idini, ibi bitabo 5 vyanditswe n'umuntu umwe, Musa. Jose Luis Godfari, umwigisha wa kaminuza Katolika y'i Sao Paulo, akaba arongoye n'igisata c'imico y'Ikiyahudi mu murwi Hebraika, avuga ati nasomye
nsomye nkongera nkavuga n'umusiguza kongera akaba n'umukinyi w'ivyese Horado de Campos kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo ibiri n'icenda gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu nahakuye icigwa ko hari inzira zibiri zishoboka iyo mw'isinagoga ivuga ko Musa ari we yanditse Tora tubifata nk'uko twama twumviriza Musa burindwi kandi ibi bifise agaciro mu mico y'abantu. Ihengama ry'abahinga ntiryemera ibivugwa ko ari ibitabo vyanditswe n'umuntu umwe. Ati kubijanye n'inyigisho za Bibiliya tuvuga ibitabo vyanditswe mu myaka irenga amajana 6. Uku niko mwihwezo wa Hola urangira hampande y'ubushakashatsi yagize kuri Bibiliya ku bisigarira vy'ivya kera, ku bisigarira no ku nzandiko zo guhayagiza. Avuga ko umwihwezo wimbitse w'izi nzandiko ufasha kubitandukanya ufatiye ku nyubako amajambo azigize nibirimwo ufatiye ku banditsi mu bihe bitandukanye vyo muri kahise. Niciyumviro ngo cemerwa neza. Yuriramo mu muryango wa Temple Bethel w'Abanya-Israheli muri Sao Paulo asigura ati biragoye cyane kuvuga ivy'ibihe canke abanditsi kuko umuntu atakara. Amatohoza y'abahinga yemeza ko izi nyandiko zifise imyaka iri hagati y'ibihumbi 2,700 ndetse n'ibihumbi 3 canke gusumba aho kubera vyahererekanwa ku munwa. Kubwiwe ngizo nyandiko zaratagatifujwe no kuvuga ko zegeranijwe hanyuma zifatwa ko ari zigize Bibiliya y'Abahebureyi amaja mu kinjana ca kane imbere y'umuzo wa Yezu. Ramu yemera ati ariko naho nyene hari impari nyinshi kandi ntidushobora kurangiza iki kibazo. Godfabu abona akarusho muri ibi vyo gufatira hamwe izi nzandiko hamwe no kuzifatira mu mice itandukanye. Yibaza ati nimba ari inyandiko zamaze imyaka amajana 6 ibi ni vyiza ku bantu bakunda ibikorwa. Ni bangahe bashoboye gusohora inyandiko mu karere kamwe canke akandi. Muri ico gihe nyene ivy'abanditsi bitandukanye n'ivyubu ingorane nk'izi nyene zo kumenya koko uwanditse zirabandanya mu bindi bitabo biri muri Bibiliya y'Abayahudi. Konganirizo ry'ibitabo bigize isezerano rya kera muri Bibiliya ya Gikristo. Godfabu ati nk'akarorero Zaburi za Dawidi n'agatabo gato abantu bakoresha cane mu bisabisho n'indirimbo vya misi yose kegeranye indirimbo Dawudi yakunda kuririmba mu isinagoga. Tuvuga ko yari umuririmbyi kandi ko ibi bisabisho vyaririmbwa. Ninde abizi? Ni ikibazo ciza. Kuvyo nize ngasoma jewe ntavyo no kwemeza. Maresi nawe ati ikiri ukuri nuko habaye benshi banditse ibiri muri Bibiliya. Igishoboka cyane nuko inkuru ziri mu vyanditswe muri Bibiliya muri kino gihe imbere vyahanwa ku munwa mu gisekuru ku kindi kandi iri ryagumye ari itunga karanga ry'idini ry'abantu. Umwigisha wa kaminuza ati nukumenya kandi ko ivyo abitirwa inyandiko mu gihe ca kera bitandukanye n'ivyo dufise ubu. Ico gihe vyari bikunze kuba ko ari inyandiko kanaka yitirirwa umutware mukuru, umutegetsi akundwa, umuntu akomeye. Aha rero niho abanywanyi b'inyigisho zimwe iyo bahinduye ivyo bazi bakabishira mu nyandiko bakunda kuzitunganya nk'uko umengo ni ikintu canditswe na bashebuja. Maresi yongera ati kubiraba Tora ushaka kuvuga ko izi nzandiko zanditswe na Musa bishobora kuba atari vyo. Kumbore afise kuba yarabigizemwo uruhara. Hari hamwe kandi bavuga ko ataruhara na rutoyi yagize ariko ni inyandiko zitirirwa Musa. Kubwiwe igikenewe ngo nuko izi nyandiko nyeranda birangira zitiriwe amadini. Iki kikaba ari igice ca mbere twari tubagejeje ko tuzobagezako kandi amayagwa kuri Bibiliya tubageze ko kandi nibirabana ni sezerano orishasha vyose tuzobigaruka ko makuru yacu ataha. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tojikanwa na dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu yakora yavugwa mu gisata ca politike agateka kazi na muntu imigenderanire n'ayandi makungu. Aho uri hose rero mu bumanuko mu buseruko mu buraruko mu burengero mu karere k'ibiyaga binini ku mugabane wa Afurika makungu ya kure Amerika Buraya Aziya ndetse n'ahandi hose. Numuhoza TV Imana ibahezagire.